Inshuti bagenzi mudukurikirana hano kuri radio televiziyo y'Agakiza tabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tugeze ku cigwa ca gatandatu tuko dukurikirana muri iyi ndwi. Uno munsi tugeze ku munsi wa mbere w'iyinga ariwo dimanche, aho dufite cigwa kiryoshe cyane kandi cubaka abaza kudukurikirana. Ni cigwa umwanditsi yacise ngo abantu bakoranira hamwe. Twibuka yuko turiko twiga inkuru z'ibyabaye ku Bisirayeli mu gihe cyane ca Ezira umuherezi hamwe na Nehemiya uburomatari canke umutware yatwarira umwami w'Abamedi hariya mu gihugu c'Ubuyuda. Ntabwo byari byoroshe igihe bubaka uruzitiro. Reka turaza kugifashanya na mwene data Eric. Jewe ni Manirakiza Lieve, nanje ni Nkunzimana Eric. Eric yagiye kudufasha ku kigo cyo kuno munsi wa mbere kugira ngo atubashishe kutwereka ingene abantu bakoraniye hamwe n'ico bakoze. Reka dusenye Imana. Turagushimiye umwami Imana, umwami w'isi yose, izina ryawe rihabwe icubahiro. Amen. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri nteguro, ufashe abanywanyi bacu batwumviriza kugira ngo buno butumwa bwiza dusangirira hamwe bushobora kubaka imitima yacu n'imitima y'ababwumviriza, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Eric karibu. Yego. Yesu ashimwe. Amen. No kuvuga ngo nkuko bamaze kubivuga, iki cigwa cyo ku munsi wa mbere ni cigwa kidasanzwe cyane. No kuvuga ngo ikigwa kivuga ngo abantu bakoranira hamwe. Twakwibaza ati ese abantu baba bakoraniye hamwe kubera iki? No kuvuga ngo n'iki cigwa Abisirayeli bamaze kurangiza uruzitiro. Tora yuko bamaze kurangiza uruzitiro bari begereje cyane ukwezi kwindwi. Ni kuvuga ngo uku kwezi kwindwi mu Bisirayeli kwari ukwezi kudasanzwe cyane, kuko mu kwezi kwindwi niho habamwo umunsi mukuru w'impongano, nkuko tubona yuko waba ku itariki 10 z'ukwezi kwindwi. Kandi mu kwezi kwindwi nyene niho haba iminsi mikuru iminsi mikuru y'insago. Rero kuvuga ngo mw'iki cigwa hari ikintu gitangaje cyane. No kuvuga ngo dusomye muri Nehemiya 8 rimwe kabiri. Nehemiya 8 rimwe kabiri. Nehemiya 8 haravuga ngo maze abantu bose iyo bava bakagera bakoranira icyarimwe ku kibuga kiri imbere y'irembo ry'amazi, basaba Ezira umunyabwenge w'ivyanditswe ngo azane igitabo cy'ibyagezwe bya Mose bimwe Uhoraho yaha Abisirayeli. Kabiri, nuko Ezira umuherezi azana ico gitabo cy'ibyagezwe agishira imbere y'ishengero ry'abagabo n'abagore n'abandi bose bafise ubwenge bwo kumva. Hari ku munsi wa mbere w'ukwezi kwindwi. Yesu ashimwe. Imana ishimwe cyane. Amen. No kuvuga ngo ikigwa mu gati kidasanzwe ngaha hantu. Aba Bisirayeli wibuke ngo bari batwawe ari nyagano i Babuloni kubera ko birengagije amategeko amategeko y'Imana. Ariko noneho mwa kino kigo batubwira ngo nibo bisabiye Ezira umuherezi. Ntabwo ari Ezira yabagobereye, ariko we nyene barisabiye Ezira ati tuzanire igitabo cy'ibyageze ugire gute. Kuko batubwira ngo Ezira yari umunyabwenge yari umunyabwenge w'ibyagezwe kandi yari n'umunyabwenge w'ivyanditswe. Baramugobera ati rero tuzanire ico gitabo kugira ngo ugire gute, ukidusomere. No kuvuga ngo bari bubatse n'umutara ugenewe ico gikorwa. Berekana by'ukuri yuko muri bo n'iby'ukuri bari bamaze kuronka inzara n'inyota byo kugira gute, byo kugoma kurondera kurondera Imana. Bimwe Imana ivuga ngo nimwandondera muzogira gute, muzombona, nimwandondeza umutima wanyu wose. Rero kuvuga ngo dusomye gusubira mu byagezwe 3:9 gushika ku 13, turaza kubona yuko mu byagezwe Mose yari yarahawe n'Imana, yari yarabwiwe yuko mu kwezi kwindwi igihe bazoba bari mu minsi mikuru y'insago, ibyagezwe byagomba kugira gute, ibyagezwe byagomba gusomerwa imbere y'abantu, kuvuga ngo imbere y'abagabo, abagore, abana ndetse ngo n'inyamukira abanyamahanga bagize gute baba muri bo. No kuvuga ngo Imana yari yavuze yuko buri gihe cyose reba bagiye mwiyo minsi mikuru bagomba kugira gute, bagomba gusomerwa ibyanditswe. Ariko ikintu nyamukuru tugomba kwiga ni iki. Iri jambo ngo bakoranira hamwe. No kuvuga ngo ugiye gusoma mu rurimi, nuvuga ngo ugiye gusoma mu gisoma c'inyamo canke se mu rurimi rw'igiheburayo bwite, batubwira ngo bakoraniye hamwe nk'umuntu umwe. Mu yandi majambo rero ibi bigomba kutwigisha iki? Ni by'ukuri
nk'abantu tuvuga yuko twubaha Imana kandi turi mu nzira ijya mu ijuru, namba tugomba yuko umurimo w'Imana utera uja imbere, nuko tugomba kugira iki? Tugomba kugira ubumwe, tugakora igikorwa cy'Imana turi umwe, kuko Yesu Kristo yavuze muri Matayo ngo iyo ubwami byitandukanije ubwabwo buragira gute? Iyo ubwami byitandukanije ubwabwo burahona. Ni ukuvuga ngo namba tuvuga ko twubaha Imana ariko hagati yacu ntitugire ubumwe, wumve twebwe nyene ubwacu turagira gute? Turisambura. Kandi wumve ngo tuba turiko turica cya gikorwa twagomba kugira, twavuga yuko tugomba kugira gute? Ni nkuko ngo iyo dukuyeho ubumwe hagati yacu tuba duhaye Satani ikibanza agaca tugwanya kandi akadutsinda. Kuko Yesu wibuke ngo mu isengesho rye yavuze ngo icyo yadusenga yavuga ati data babe umwe nkuko je nawe tugize gute? Turi umwe. Ariko rero tugomba kugira ubumwe bushingiye kuki? Bushingiye kukuri, nkuko aba bagabo n'ivy'ukuri bamaze kwigisha n'ivyabashikiye mu kinyagano, n'ivy'ukuri bari bamaze guhuza inama n'umutima byo kwiha iki? Bose bari bamaze kwiha inama n'umutima byo kwiha Imana. Noneho no kuvuga ngo baja hamwe rero ari umugwi umwe nk'umuntu umwe, noneho bararondera Imana n'imitima yabo yose n'ubwenge bwabo bwose. Ni kuvuga ngo nico cigwa twobona ahantu ngo abantu bakoranira hamwe. Twumve ngo bakoranira hamwe ku by'intumbero nziza, bakoranira hamwe kugira ngo barondere iki? Barondere Imana kandi bagire gute? Mpaka bayironse. Ikindi naco ahano kongera ko mwavuze cy'imbiro cy'imisi mikuru y'insago, twebwe no tuvyita ibikorane bikuru. Mu bisanzwe ibikorane bikuru ngo abari ijya misi ndwi, abantu bahera mu gitondo cya ku mugoroba. Uko byagomba kubaho, hagomba kubaho amahema, abantu bakaja mu kibanza ciyaguye, imiryango ku miryango bakubaka amahema, bakagumaho imisi ndwi biga ivyanditswe vyera. Kandi ngo mu bikorane bikuru by'insago ngo niho abana b'Imana baronkera ubumenyi bwimbitse mu vyanditswe, ngaha twabonye yuko ngo basomerwa ivyanditswe byagezwe. None musi rero ngo niho bari bakwiye kwigira ibiramabanga mu vyobokamana, ni naho umuntu icyo aratahura akibaza bagenzi biwe, ni naho abafise urugero bageze ko mu gukomezwa mu byamwemo batera intege bagenzi babo kubashingira intare. Ikindi no kongera ko rero kwiki nuko kandi mwibi bihe nibwo Imana icatuma ishingiye iminsi mikuru, bike ngo Abisirayeli ntabwo baba hamwe, wasanga bamwe bava za Babuloni, abandi mu bihugu bitandukanye bari baratanye. Wari n'umugambi w'Imana yatoranije kugira ngo Abisirayeli babe hamwe, kumbure banagire gute? Ubucuti bwabo bukomere, abantu banamenyane kandi ubucuti bwabo bugire gute? Niyo ari intumbero nyamukuru y'Imana. Ikindi abari tataniye mu mahanga ya kure, birashoboka yuko imigenzo yo higa mu gihe runaka muri amezi y'umwaka yashobora kubatwara, mugabo bagarutse bagaca basubira kandi bagasomerwa bagasubira kandi ubwenge bwo kubushira ku gihe bafatiye ku byanditswe byera. Ego no kuvuga ngo muri rusangi twovuga yuko iki cigwa n'ivy'ukuri kigomba kutwigisha cyane kwizo ngingo zose. Inyene n'ivy'ukuri natwe nk'abantu b'Imana twakagombye gukoranira hamwe kugira ngo turondere iki? Turondere Imana. Yego sinzi yuko ufise ikibazo cyangwa ikindi wongera ko. Mbo ico nongera ko nibaza ko atari kinini twamaze kubivuga byose, gusa kimwe ni bya bintu bitatu. Ubunyankamugayo, ubwizigirwa no kubaha Imana. Ibi rero byabonetse mu gikorwa abantu bari bakoze, kandi ibi ntabwo byaje giturumbuka gusa ngo abantu biyumvire ngo bukeye bashavuga ngo Ezira ingo udusomere. Oya, twibuka yuko imbere ko Nehemiya aza gutanguza gusubira kandi kubaka, Ezira yari amaze imyaka 13 atakindi ariko arakora, mu gihe bari bamaze kubabuza kubaka, ariko yigisha abantu ibyagezwe by'Imana. Bisobanura rero ngo iyo dufise abarongozi mu byamwemu bakiriye Kristo mu mitima yabo, umwanya munini wabo bazowumara bigisha abana b'Imana ibyagezwe byera by'inzira z'Imana n'ivy'Imana igomba kubabamo. Gutyo rero abantu bazobikunda kubera ko byamenyereje ubwenge bwabo. Yego, reka turangize n'ikigwa cyacu n'isengesho. Turagushimiye Imana yacu, Mana uriho wamye kandi uzanuhabwa icubahiro. Amen. Uvuga bikaba kandi utegetse bigakomera.
turaguhamagaje data mwiza ngube mu mitima yacu utubarire ibyaha byacu cumura no kugabitanya. Hama data mwiza uyu mutima wari washize mu Bisirayeli wo kwiyumvira kukurondera bashize hamwe, kandi data mwiza bahuje inama n'umutima ushire data mwiza no mu itoro ryawe ry'iki gihe, kugira ngo data mwiza dukore inshingano waduhamagariza ubwize neza. Amen. Dutahuze rero birushirize ivya majambo mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo. Amen. Twariko twiga icigwa kigira cyo ku munsi wa mbere itariki 3 Munyonyo, kivuga ngo abantu bakoranira hamwe. Reka twonge tubahe ikaze mu cigwa cejo. Ni cigwa kidasanzwe kifite umutwe w'amaje mu bito gusomerwa no kumviriza ivyagezwe. Basomewe iki bumvirije iki? Isango nejo. Murakoze.